bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kaze bakunzi ba RPA mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri wa 13 ndamukiza mu 2019. Ikiganiro tugira dutangurire ku ngingo nkuru zikigize. Umuntu umwe yarakomeretse arashwe abandi barakubitwa n'umupolisi aho ni muri commune Ndava mu ntara ya Mwaro. Muraza kubikurikira muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro murakurikira kandi abarundi bashika kuri 6 bamaze kwiyahura mu kiringo cy'amezi 3 gusa aho ni mu ikambi y'impunzi y'Induta. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro naho muraza gukurikira ikigabane ku isoko. Uno musi twaza kubabwira icyo tegekanywa kugira Uburundi ntibugwe mu ngorane z'ihonyabwoko nk'iryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Ejide Mwemero niwe ari mu buhinga bw'ivyuma. Emile Nibasumba nije ndiko ndabashikiriza iki kiganiro, ndasubiye kubaha ikaze. Dutangurire ku makuru ajyanye n'umutekano. Umuntu umwe yarakomeretse arashwe abandi barakubitwa n'umupolisi akorera muri zone na commune Ndava mu ntara ya Mwaro hari ku munsi wa kane heze. Ni mu gihe uwo mupolisi yari yaje guhagarika umuntu amasaha y'ijoro atamutaha afise. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Hari igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho umupolisi batazira Dubai akorera ku biro vya zone na commune Ndava yaza guhagarika umunyagihugu yitwa Fiacre. Ico gihe nk'uko isoko rya RPA ayindava ribimenyesha ngo abanyagihugu barananye baranga kumubanyi wabo atwagwa ntarijya atamutaye wo kumuhagarika uwo mupolisi yarafise. Bashobora brother fere apolisi bashobora baduka abanyagihugu barashobora baduka iko na mupolisi gusharasa rero umuntu umwe cyo Diodone amasa huguru ubundi nawe bamukutinembo mu mutwe. Abo banyagihugu bo muri commune Ndava bavuga ko badatahura ingene uwo mupolisi acidegembya gushika ubu. Gushikisara umupolisi ari degembya umenga kaba kamizo n'ingoma umenga kumamagaza iyo vyaciye gukurega iyo ntambara yose ushika tindekarasa n'abanyagihugu. Muri kino gihe abanyagihugu baho basaba ko uwo mupolisi yohindurwa akaja gukorera ahandi kuko atari ubwa mbere ahohotera abanyagihugu aho muri iyo zone ya Ndava. Duhamagaye kuri telefone Aloise Ndenzako umustanere wa commune Ndava yatumenyesheje ko yafatiriwe azogira icashikirije mu nyuma. Mu makuru ajanye n'umutekano nyene muri quartier Birimba yo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge hatoye ikiziga mu gatondo ko kuri wa gatandatu. Ico kiziga cy'umuntu atashoboye kumenyekana nta gahuzu cagira. Biboneka ko yoba yicishijwe amahiri kandi ko aho hatowe ico kiziga atariho yiciwe nk'uko ababibonye babivuga. Tubandanye iki kiganiro n'amakuru ajanye n'agateka kazina muntu aho urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi Force rushira ahabona amabi yihohotera kiremwa muntu ikumira ku rubuga rwa politike n'isahugwa ry'amatungo y'igihugu bikogwa n'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu cegeranyo cyago ugo runani mu cegeranyo cy'ugo runani cyo mu kwezi kwa Ntwarane. Ugo runani Force gwerekana ingene abo mu migambwe itavuga numwe n'uri ku butegetsi badasiba kugandagurwa gusinzikarizwa ubuzima no gutabwa mu mvuto agasakisaki mu gihe Uburundi bwitegurira amatora yo mu 2020. Idonido na Onesime Dushimagize. Intwaro ya Petero Nkurunziza ni intwaro y'umukazo ishira imbere kutihanganirana mu vya politike no kujyanisha bonse rimwe. Mu cegeranyo cyo muri Ntwarante no mwaka wa 2019 urunani rw'amashira hamwe adahanira ivyicaro vya politike Force gwerekana ko ikibi cyose gishoboka gukorwa mu Burundi mu gihe kitawangamiye inyungu za Petero Nkurunziza namwegereye bagomba kwigumiza ku butegetsi. Aha Force yerekana ingene abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi canka bikekwa ko batabwemera bahohotegwa no kwicwa mbere bakicwa n'abarongoye intwaro bakoresheje bamwe mu bapolisi n'ibonera kuri za CNDD-FDD zirirwa zirakizura mu gihugu. Force ivuga ko abangamiwe kuruta abandi muri kino gihe ari abanywanyi b'umugambwe mushasha CNL wa Gatogwasa. Aho hose bigatumwa nuko CNDD-FDD ufise ubwoba ko uwo mugambwe wo utsinda mu matora yimirije mu 2020.
Urunani Force gwerekana kandi ko igisata c'indero icamagara y'abantu n'ikijanye n'ubutunzi bititaweho. Rurerekana kandi ingene abarundi baruhijwe n'interano z'agasakisaki aho mbere ngo bisa no gusahura abanyagihugu batagira gitabara. Ibisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu ngo bisigaye bikinirwamo politiki hadasize inyuma amashure n'igisata c'amagara y'abantu. Ahatari hake abanyagihugu ntibakigira amazi meza aho usanga bakarirwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Ni mu gihe ishirahamwe Regidezo atamuturambye rishobora gutora ico kibazo kuko naryo nyene rizingamiswe n'intwaro mbi yo gusahura no gusesagura itunga rusangi. Ikitavuzwe nk'uko Urunani Force ruvyerekana ni urwego rw'ubutungane rushiriza ngo ndagonde abinubwa n'ubutegetsi rukeza inkozi z'ikibi zikingiwe kandi zigakundwa akazwa n'ubwo butegetsi. Ubwo runani rukerekana kandi muri ico cegeranyo ingene intwaro ya CNDD-FDD igwanya ibimenyesha makuru bishira ukura habona ukuri gutandukanye n'ivyo ntwaro yihaya ibesha abanyagihugu ko byose vyera ngode. Aho Urunani Force utanga karoro k'ibihano biherutse gufatirwa amaradiyo mpuzamakungu BBC y'Abongereza na Voix d'Amerique. Ubwo runani rusoze arusaba leta y'u Burundi n'abari mu nzego zayo kwitandukanya na Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe gashira imbere kwihora no gutoteza batavuga rumwe basaba kuganira kugira ngo ibitandukanye bene Burundi bive mu nzira. Rusaba kandi umuryango wa Afrika y'ubuseruko ubumwe bwa Afrika n'ishiramwe mpuzamakungu kunagura ibiganiro bidakumira hagati y'abarundi. Rugasaba kandi abahagariye amasezerano y'amahoro ya Arusha kuyanagura kuko ariyo nkingi y'amahoro no kunywanisha abarundi. Urakoze Onezime dushimagize mukanya turatandukira ibijanye n'imibano. Humura Burundi. Ubukene ingorane zo mu miryango biri muri bimwe bituma hibonekeza abana bo mwibarabara mu gisagara ca Gitega. Abo bana bafise imyaka irenga 15 bakaba bakora ububisha butandukanye na cyane iyo amasaha yitereye. Idonido na Rachel Kagisi. Ingingo leta iheruka gufata yo gukura abana mwibarabara yamaze umwanya rumera muri aya mezi abana bo mwibarabara basubiriye kwibonekeza mu gisagara ca Gitega na cyane mu masaha y'ijoro. Ariko abo bana batandukanye n'abari bamenyerewe kuko bobo ubu bafise imyaka 15 n'irenga. Muri kino gihe rero abo bana barabica bigacika ijoro giteye. Barangwa n'ubukozi bw'ikibi na cyane kubijanye no kwiba abantu. Ababangamirwa hanini akaba ari abantu bakunda kugendera amazu y'ubutambiro. Abo nabo iyo batashe bagahura nabo bana bikinza gahumbezi baraheza bakabambura amahera na telefone ngendanwa nibindi. Mugabo nabo bana ntiboroherwa kuko iyo bahuye n'imbonera kure ziriko zirakizura ngo zirabahuragura zikegeka ko akabando. Abo bana bamenyesha ko bahisemo kuja mu ibarabara kubera ingorane bahuye mu miryango iwabo. Muri izo hakaba harimo izijanye hanini n'ubukene no kutumvikana na bamukase. Abo bana bakaba baturuka mu ntara ya Karusi cyo kimwe n'amakomine amwamwe y'intara ya Gitega. Abo bana bagasaba ko bo kwigishwa imyuga itandukanye kugira bave mwibarabara narijya ngo bitoba bigikunda ko basubira kwiga mu mashuri mato. Urakoze Rachel Kagisie dutandukire amakuru y'inkino. Ejo mu Misiri niho ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika ryatunganya tombora yuko imigwi izohura mu gikombe ca Afrika kizotangura muri ruheshi. Uburundi bwagiye mu mugumwe n'ibihugu vya Nigeria, Guinea Conakry hamwe na Madagascar. Abatari bake bakibaza bati mbega naho intamba zerekanye umupira wakataraboneka mu guhangana n'ibihangange nka Mali na Gabon buzoshobora kurengana igice ca mbere cyo mu migwi. Ico ni kibazo twabajije umumenyesha makuru w'inkino Derrick Ndizeye asanzwe akurikiranira hafi ukuntu intamba zigenza. Umuguserukira gihugu intamba mu rugamba nivyo uravyo uri kumwe n'ibihugu bikomeye mu bijyanye n'umupira w'amaguru mu mugabane wa Afrika na cyane nk'igihugu ca Nigeria, igihugu kiza mu kibanza ca kabiri muri Afrika kikaza mu kibanza ca 40 na kangahe ku isi yose. Hanyuma tugaca tuzi ruhande ya umuguserukira gihugu wa Guinea numwe na wenyene mu migwi myiza umugabane wa Afrika ufise kandi wanabyerekanye mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino za nyuma za kane. Umuntu aravye ivyo bihugu bibiri nivyo bihugu bisa n'ibiteye ubwoba mu mugwi Burundi burimwo. Ariko rero ntitwosiga inyuma n'umugwi serukiye igihugu wa Madagascar naco ni igihugu naco nyene gikomeye ku isi, igihugu kiza n'imbere y'igihugu cacu. Ariko rero ibirenze ko ni na cyane ukuntu cigenjeje mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino za nyuma za kane kuko ni igihugu cazanye abakinyi benshi bashasha na cyane bari basanzwe bafise n'ubundi
ubwene gihugu ivyahavuye bibafasha no kuronka itike yo kuja muri izi nkino za nyuma za CAN. Ndibaze rero yuko umuntu abiravye aho igihugu cacu kigeze c'u Burundi ni ku ntambwe ishimishije. Ndibaza ko kuba turi bashasha mu mahiganwa mwenaya birashobora gutuma nivyo bigorana gatoyi, ariko birashoboka yuko Burundi bwotangaza abatari bake, na cane cane inyuma y'inkino zo gukurakuranamwo twakinye na Mali tugakina Gabon. Burya ntibyoroshe gutwara ivyo bihugu bibiri amanota abiri yose. Murumva yuko kubona twarashoboye kunganya na Mali kabiri hanyuma tunganya na Gabon kabiri, tugira ko dusivya Gabon mu nkino za CAN. Ndibaza yuko atakidashoboka kuko ivyo bihugu ko ari bibiri, Mali na Gabon, ni bihugu twoshira mu mugumwe n'ibi bihugu vya Nigeria na Guinea. Ndibaza yuko byose bishoboka. Steve Derrick Ndizeye akaba yavuze kandi ko imyiteguro y'imbere y'uko ihiganwa ritangura ari kintu gihambaye. Bizovana n'imyiteguro yo mu guseruka yagihugu intamba mu rugamba, na cane cane igihe bazomara bariko baritegura, kuko mu nkino zo gukurakuranamwo harabonetse utunenge tutari duto, na cane cane kudashobora kuzigama intsinzi, eka mbere no kudashobora gutsinda ibitsindo vyinshi, kuko atari Sudani twatsinze ibitsindo vyinshi, ibindi bihugu cari igitsindo kimwe kimwe. Urumva yuko hashobora kuba hari kitagenda neza ku ruhande rw'ubusatirizi. Hanyuma ikindi naco novuga ntera n'akamo abajejwe umupira w'amaguru mu gihugu, na cane cane leta, nuko borondera uburyo bwose bukenewe kugira barabe ingene mu guserukira igihugu intama mu rugamba wo kwitegura neza, mu kurondera igihugu cegereye Misiri baja kwiteguriramwo, mu gukina inkino za kivandimwe, eka mbere no kurondera uburyo bwo gufasha bamwe mu barorerezi bashigikiye bigashimwa umuguserukira igihugu intama mu rugamba mu nkino wakine Bujumbura, kugira bawuherekeze hariya mu Misiri badoshobore kushigikira mu gihe uzoburi kurakina. Ndibaza yuko imyiteguro igenze neza, umuguserukiye igihugu w'u Burundi intama mu rugamba urashobora kongera gutangaza abatari bake, na cyane ugashobora kurengana inkino za mbere ugashika mu nkino z'igice ca kabiri ciganwa, arizo nkino z'igice c'umunani gishiri ca nyuma. Umumenyesha makuru w'inkino Steve Derrick Ndizeye tukaba twavuganye mu mwanya uheze. Ikiganiro Humura Burundi murashobora kugisanga no ku rubuga rwa internet rwa RPA wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Murashobora no kugisanga kuri YouTube, Twitter hamwe na SoundCloud. Mukanya turavuga ivyerekeye impunzi z'abarundi ziri mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Humura Burundi. Abarundi bashika kuri 6 bariyahuye mu kiringo c'amezi 3 aheze mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu ca Tanzania. Ingorane zitandukanye harimo n'ubwoba bwo gutahukanwa mu Burundi ku nguvu birimo mu bituma abo barundi biyahura. Ejo hari yindi mpunzi yateshejwe igomba kwiyahura muri iyo kambi nyene, Baltazar Miburo. Umurundi yari yagerageje kwiyahura kuri uyu wa gatatu Induta, yari yagirijwe n'umugore wiwe ko yarenze ibigo. Izindi mpunzi zivuga ko zamurokoye amaze kwishira umugozi mwizosi inshuro zibiri zose gushikaho bahamagara igipolisi. Izo mpunzi zivuga ko hari haheze ukwezi hari uwundi yarokowe muri ubwo buryo nyene. No kuvuga ibintu byose yaragurishije, ibintu byose ramenagura, inzara bomora, bivanye n'umugore yari yagiye kumwandikisha ngo batahe ku ngufu, umugabo atavyatse. Umugabo araraba kuja mu Burundi bati n'ubundi ndohava mfa. Inzu niko kuyibomora, hanyuma agashafata akagozi, twatugozi bakunda gutanga kwanikira kuri muzu, cyagenda bamumanuye yamaze kujama. Impunzi zishika kuri 6 zozo nizarokowe. Abo barundi akaba aribo bamenyekanye ko biyahuye muri iyo kambi ya Nduta mu kiringo c'amezi 3 aheze. Impunzi zivuga ko hiyahuye umuntu umwe mu mazone ya mbere, ya kane, ya gatandatu n'iya 12. Mu zone ya gatanu naho hiyahuye abarundi b'impunzi babiri. Imvo nyamukuru zituma abo barundi biyahura zivugwa n'iyi mpunzi y'Induta.
iyo rero yumvise ati mudatashe ngo bazobirukana ku nguvu impunzi ikaraba kuja mu Burundi ibona yuko yohavigirira ingorane ikahava yicwa akaraba ati ako nojayo ndotuma ndiyahura imvo igira kabiri nimvo y'aba bagore bagenda gusenya hama bagafatwa ku nguvu canke agiye gukora akavayo bamubaze ukuvuga umugabo we yamaze kumenya yuko umugore we bamubaze arashapfura akabura uko agira ubwo rero nta kindi akora uca usanga yimanitse hande naho ugasanga uyu mugore yamugaye ugasanga nta kindi ari bugira akaraba kurondera uwundi mugore bikanka agahava yiyahura. Abo barundi bahungiye induta basaba abategetsi babijejwe kubakingira abakenyezi babo ntibasubire gushurashuzwa ku nguvu bagiye gusenya. Izo mpunzi saba kandi katawosubira kuzitera ubwoba azitegeka gutaha mu Burundi ku nguvu. Tugume aho muri Tanzania ariko tuje mu ikambi y'impunzi z'abarundi yo y'Inyarugusu aho abo barundi b'impunzi basaba leta y'ico gihugu kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Ivyo bikaba ari bimwe mu vyavugiwe mu nama yabahuje kuri uwa gatanu n'icegera cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ajejwe ibibazo vy'impunzi muri Tanzania. Idonido na Vicky Chris n'interetse. Munami cegera cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu wa Tanzania yagirishije mu ikambi ya Nyarugusu kuri wa gatanu abaserukira impunzi baramushikirije ibibazo bafise bongira banasaba leta serukira kubahiriza amategeko agenga impunzi. Uyu numwe mu barongozi bari muri yo nama abitwiganira. Natwe turabantu dusohotse hanze ikambi duhenere hanyuma dusubire mu nkambi kuko barazi yuko baduha injyambisi kandi bazi yuko ahari umuryango hari abantu bafite ingorane z'amagwara atandukanye badashobora kujya izinja baduha n'ubwoko bumwe. Ikindi izo mpunzi z'abarundi zashikirije uyo mutegetsi ni kibazo c'inkwi cabaye ndanse, ikibazo ariko kitigeze gitangirwa inyishu itomoye. Ku ruhande rwiwe uyo aserukira leta ya Tanzania nawe nyene yaragize ico asaba izo mpunzi z'abarundi nkuko umwe muri abo avyigana. Yarabasavye yuko kubahiriza amategeko agenga igihugu ca Tanzania kandi yarabasaba yuko atampunzi yemerewe gusohoka ikambi buje hanze y'ikambi. Ikindi naco yavuze ko ari impunzi zizofashwa ariko hariho abategerezwa gusubira mu gihugu cyabo. Iyo kambi y'impunzi ya Nyarugusu isanzwe icumbikiye impunzi z'abarundi n'abakongomani. Abarundi bahungiyeyo bakaba basavye leta ya Tanzania kutabatahana ku nguvu no kurushirizaho kubacungerera umutekano. Mu guheraheza ibijanye n'impunzi ishirahamwe gitaho impunzi ku isi rirahumuriza urwego Senared giriteka ku igihugu ca Uganda atamugambi gifise wo kwirukana impunzi izarizo zose ziri ku butaka bwaco. Uganda ahubwo ngo kiri mu bihugu vyiyemeje kubandanya kwakira no gukingira impunzi. Inkuru ya Janvier Nininahazwe. Nifuje kubaremesha ko atana hamwe leta y'igihugu ca Uganda yigeze yerekana ko ifise icifuzo co guca kubiri n'ivyo isabwa n'amategeko mpuzamakungu mu vyo gukingira impunzi. Uko niko Hauf Mazu aserukira ishirahamwe HCR muri Kenya akaba nicegera cujejwe impunzi mu karere ka Afrika y'ubuseruko no mwihembe rya Afrika yabishikirije mu ibaruwa yandikiye Jean Minani arongoye urwego Senared giriteka. Muri iryo baruwa ryo kuwa ndamukiza uyu mwaka Hauf Mazu amenyesha ko yari mu nama ivugwa ko umushikiranganje wa leta ya Uganda ajejwe ugutabara ukwitegurira ibiza n'impunzi yoba yavugiyemwo ko bagiye gutahukana ku nguvu impunzi zamuka mu gihugu c'u Burundi, u Rwanda na Sudani y'Epfo. Mazu avuga ko ahubwo nyabuna mu nama y'urwego rwo hejuru baheruka kugira abashikiranganje bajejwe ibibazo vy'impunzi mu bihugu vy'ibiyaga binini biyemeje kubandanya bakira impunzi ziva mu bihugu vy'akarere bakagira ko bakazikingira. Tubibutse ko kuwa 31 ukwezi guheze urwego Senared giriteka rwari rwandikiye ishirahamwe HCR rurimenyesha amakenga yago kuvyavugwa ko leta ya Uganda yari yavuze ko igiye kwirukana bamwe mu mpunzi bari ku butaka bwayo harimwo n'abarundi. Urakoze Janvier Nininahazwe. Ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu, radio Inzamba hamwe na television Renaissance. Icuno musi mukaba mugishikirizwa na Bertrand Ndikuriyo. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe
Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ndasubiye kuramutsa abakunzi mwese muduteza amatwi mu kiganiro kw'isoko. Igihugu kibanyi cy'u Rwanda kuri uno wa gatandatu niho casozera indwi yo kwibuka imyaka 25 iheze abayeho nyabwoko yagiriwe abatutsi. Abantu barenga ibihumbi amajana 8 baragandaguwe bahogwa ubwoko bwabo hari mu mwaka w'1994. Leta y'u Rwanda ico gihe yaciye itanguza ikigandaro c'imisi ijana ingana n'igihe ryo nyabwoko y'abatutsi ryamaze. Mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 haragaragaye ubwicanyi bwahitanye abarundi batari bake. Ikibazo umuntu yo kwibazo no munsi Uburundi burashobora guca mu bihe u Rwanda gwaciyemwo ihonyabwoko rikaba mu gihugu. Ico kibazo nico tuzakurabira hamwe namwe twifashijemwo n'abatumire bacu. Kino kiganiro mugira mushikirizwe na Jean Bertrand ngenda kuri yo sangwa ikaze. Kwabuze abana ababyeyi abavandimwe tubura n'inshuti bose bazira uko bavutse. Ihuriro Forum pour la mémoire vigilante gishinze kugwanya ihonyabwoko n'ivyiyumviro birigana n'iry'umunwa. Ibimenyetso vy'uko ihonyabwoko rishoboka mu Burundi biragaragara. Ferdinand Ayiragije ni warirongoye. Ihonyabwoko sigisida sicaduka rirategurwa. Ibimenyetso rero mu Burundi birahari. Umaze kumva bavuga yuko hariho abanyagihugu atari abantu. Umaze kumva abantu bavuga yuko ari mujeri. Imbwa za mujeri kuva na kera ziricwa. No kuvuga ko uburi gutegura igihugu kugira ngo uzomwica azomenye ko atisha umuntu. Mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bitwa imicafu. Mwaravyumvise ngo imicafu ku Musaga. No kuvuga ngo umucafu si umuntu. Twebwe aho tugeza no kwigisha urukundo kugira ngo abariko bigishwe ikibi havemwo abigarura. Ejo aho bukera nibamubarira ngo yice umututsi azavuga ati oya ejo twamye dusangira akabisi nagahiye. Umuntu yobashikuje yavuze ko ihonyabwoko ryatangwe mu Burundi. Inyishu tuyihabwa na Federico Bamvuginyumvira yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Umuntu aravye rero mu bihari abatwara ni umugambi CNDD-FDD. CNDD-FDD yogira umugambi wo kwica abatutsi bose haba ikibazo. Ko mbona umushikiranganje wo kwivuna abansi ari umututsi byogenda gute? Ko mbona ombudsman ari umututsi byogenda gute? Ico nemera undi umugambi CNDD-FDD uri mu ngwano y'amoko canke uri mu kugwanira ubutegetsi. Nibaza ko turavye ingene bigengeje kuva bakifata ubutegetsi mu 2005 gushika uyu munsi byaribonekeje neza yuko gushika mu 2014 na 5 nta batutsi bari bwakoreko. Abatutsi bagiye kubakorako muri imyaka 2015 na 16 na 17 na 18 rero twagiye twumva bariko baratoteza by'ukuri abasore b'abatutsi mu makaritiye y'abatutsi. Ico gifatana n'ikibazo kijanye n'ubwoko bw'abahutu abantu batari kumwe na CNDD-FDD kuko nibitangura ari ihonyabwoko bitangura ari ubwicanyi. Ubwo bwicanyi rero burashobora kuca buhindukira mu ihonyabwoko kubera ko izaba ari inyigisho mbi mu abantu banka abandi iyo haje zamvugo abo batutsi ntawuzi rero ibica bikurikira iyo habaye ubwicanyi. Abana bacu bazatsinda ikibi bitwaje neza. Turabandanya n'ikiganiro kw'isoko ayihonyabwoko ryabaye hose hariho abapfa eka n'abarikoze amaherezo nabo rirabakora ko nkuko bisigurwa n'umwanditsi David Gakunzi. Aratanga n'impanuro kuri abo bose bokoreshwa muri ico gikorwa kwinzira bofata idashika. Hariho ibimenyetso byinshi usanga ari cyo kimwe n'ibyabaye ahandi habaye jenoside. Murumva rero ntitwororera yuko ibara rigwa kugira tuzoze kurira twese twarabibonye imyaka yaheze n'ubu turabibona kuko imisi yose twama twumva ko ari umuntu yapfuye. Jenoside hose aho yabaye mu isi hariho ibihe usanga bari ku butegetsi bica cyane n'ibihe batabica cyane. Abarundi nabo bandi nabo bashaka gukoreshwa muri iyo jenoside dukwiye kubabwira yuko ataciza bazokura muri jenoside. Muri bukana mu Rwanda barakoresheje abanyagihugu byabagendeye gute? Bahereye mu kambi z'impunzi muri Kongo
abatwara nabo bagize iryo bara bari heye benshi bari mu kasho benshi barataye baromoka jenoside nta numwe izanira iciza abo rero bariko barahendwa bakwiriye kumva yuko abari ku butegetsi bariko barabakoresha kubera inyungu zabo mugabo mu maherezo nta ciza ibyo byose bizobazanira bari bakwiriye kumva yuko ari abarundi nk'abandi bakwiriye ahubwo kubahiriza ubuzima bwa kira murundi kandi bakafatanya n'abandi kugira iryo bara iri byadukiye mu gihugu cacu. Ni kuri izo mpanuro zitangwa na David Gakunzi dushye dusozera kwiganiro ku isoko gitegurwa n'uranirwa ma radio RPA ijwi ry'abanyagihugu radio Inzamba na television Renaissance tubayisango ku munsi wa gatandatu za mu kiganiro nk'iki mugira ibihe biza by'akaruhuko naho butaha. Cyari kiganiro ku isoko. Reka dushimire Bertrand Ngenda kuriyo hamwe n'urunani rw'amaradiyo kuri ico kigabane ku isoko bahejeje kudushikiriza dukengurukire kandi Egide Mwemero yadufashije mu buhinga bw'ivyuma aha rero akaba ariho ikiganiro humura Burundi cyo kuri wa 13 ndamukiza mu 2019 kigarukiye Emile Nibasumba nije nakibashikirije ndabikebanuye nongera ndabipfuriza ijoro ryiza. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.